ntacari hagahaze cane, ntushobora kuza kuvuga intego y'amafaranga tuzokoresha hatabanje kuba ikintu bita iharira ku migambi, ufatiye ku bitabo biba bigenga igihugu. Nk'ubu urabona ko ibitabo bigenga igihugu hari urya mugambi w'iterambere Plan National de Développement, hari irya nama rukokoma iheruka kuba mu kw'icumi na rimwe umwaka uheze ngo yuko igiye gutanga intumbero kugira igihugu kizamuke mu vy'ubutunzi. Urumva rero ivyo iyo bihari udamaze gufata ku bushikiranganji bumwe bwose, intumbero niyi, ibizoba vyangombwa nibi. Iyo rero discussion ibanza kuba, kandi ukavuga tuti imigambi ishobora kuja imbere niyi, kandi no kwevariwa ingene izoba yagiye mu ngiro niyi. Nyimba ari amabara azubaka, ikintu cose bavuga tuti kizoba evariwe yuko cabaye kandi kizoshikana igihugu kuri uru rugero. Aho rero ntushobora kuvuga tuti amafaranga yiyongereye muri ino ministeri canke gusumba iyindi, ugatahura neza ico ashaka. Kuko urumva uvuze uti amafaranga ariko ariyongera muri ubu bushikiranganji, imigambi itatomowe neza, naho nyene haba hakiri agahazi. Nk'ubu ntaworiko aragira raporo kubona tuti mbega umwaka uheze ivyaranguwe n'ibingana gute, ibikeneye kurangurwa bingana gute. Uvuze ati mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi aziyongera mu bushakashatsi, azogira iki. Urabona nk'igihe nk'ibi biza vy'ingwara biza. Ikindi nuko tuvuga tuti nk'ibisata vy'indero, turabona ko amafaranga atiyongera. Indero ari ikintu gikomora abahigeze, arivyo bizana ico bita capital humain. Ikindi naco nuko hari amafaranga wati ibintu bizogurwa vyo kubaka canke vyo kugira gute, bisaba amadovize. Kuko aya mafaranga turiko turavuga ngaha, amafaranga tuzokoresha n'amafaranga y'amarundi. Amafaranga y'amarundi rero murabona yonyene siyo atuma tugurira ibintu hanze. Nizere yuko ivyo kwigibije biracarimo agahaze ku buryo abantu batarabitahura neza. Hanyuma ikindi ni n'amadeni leta ifise. Amadeni leta ifise ntabonekamo ngaha ndetema interieur nayo nyene, kuko urumva nubwo amahera yiyongera, leta iraheza hakaba amahera azosanga ategeza kuriha ayo madeni canke service de la dette. Hanyuma ikindi ni ibiciro biguma biduga, inflation ibiciro biguma biduga. Urashobora kuvuga ngo amahera ariko ariyongera, ico bita au niveau nominal, mugabo kubera ibiciro vyongera ugasanga n'amahera ntazoduga cane kubera indicateur ya inflation. Kuko uko ibiciro biduga niko n'ivyo leta izogura uyu mwaka bigenda biduga. Ivyo biciro biduga kw'isoko na leta izobigura ku giciro kinini. N'abanyamafaranga rero atozwa naho rizoba kirakoresha ashobora kwiyongera ico bita nominal, mugabo au niveau rero no kuvuga ubushobozi bw'ayo mafaranga butaduze cane uko umuntu avyibaza, kubera ibiciro biguma biduga. Nibaza urabiye muri rusange nyene ivy'ubutunzi bwifashe muri iki gihugu, nibaza yuko mu minsi iza hazoboneka igihe umuntu agenda arafata ministeri ku yindi kugira arabe akarusho gashobora kuba karabaye. Hanyuma ikindi nayo nuko auditing amafaranga leta ikoresha idahindutse, jewe byose mbona ko ataco bivuze. Igihe audit itaza ku mwaka uheze, igenda iraba ahantu hose amahera yagiye ivyo yashoboye gukora, baza yuko bikigoye. Tutarinjira mu kintu bita budget programme. Iyo budget programme iravuga ko izotangura, mugabo n'ubu nta bintu bikomeye bifatiye kubona ko bizohava bituma itangura kuja mu ngiro. Bituma rero naho abantu bandika dupfa kuvuga ngo amahera ngo yongerejwe aha, kera usanga atariko vyagenze. Haracari ibintu vyinshi rero vyo gukosora mu bijanye n'intumbero y'amafaranga, ingene leta ikoresha amafaranga.